munsi rero turanezerewe kubona Imana yashoboye kudufasha tugashika ngahi wanyu kugira ngo dusangire iyi nkuka y'imisa. Ku by'ukuri ni Imana nyene yo gushimirwa ko yadushoboje, kandi ni Imana yo gushimirwa ko ariyo yonyene iguma ituremesha muri ibi bihe turimwo. Turafise akanyamuneza ko kubana namwe, kandi turaje tuje kugira ngo tubagarukire ko ngaha muri iyi komine, muri iyi paruwase, muri iyi ntara, kuko twese twabuze umuvyeyi wacu twakunda cyane kandi tutase. Ni igihe rero cyuko ubu twama turemeshanya, twahisemwo kuza kugira ngo turemeshanye, turaremeshe cyane cyane ko Imana turi kumwe. Imana turi kumwe kuko ivyabaye vyose ni integuro y'Imana. Iyo rero biruko twebwe tubuze wacu, tugandariye wacu, ntitwoca tumera nk'abapagani, kuko abapagani nibo bazi yuko agapfuye kabazwa ivu. Noneho rero twebwe turafise n'ivyizigiro, kuko turabona yuko ivyabaye ari umugambi w'Imana. Turabiye no kubakera, harabaye ba Musa Imana yaciyeho kugira ngo bakure abanyisirayeli bari bagorewe mu Misiri, babakureyo babashikane babajane mu gihugu c'isezerano. Musa yarabajabukije ikiyaga gitukura ari kumwe n'Imana, ariko nawe nyene ntiyashitse muri kijya gihugu yari yasezeraniwe. Natwe rero tubiravye urugendo turimwo n'urugendo Imana nyene yatanguye iraduha Musa wacu, kuko muravye amagogo Burundi bwari burimwo imbere y'ibihumbi 2005, koko turashobora kwemeza ko twajabutse ikiyaga gitukura. Musa rero wacu, umuvyeyi wacu, araturongora neza ari kumwe n'Imana. Ivyo yakoze ni vyinshi tumwibukira, kuko iki ni igihe, si igihe cyo kuguma twijiriwe turi mu mubabaro, ni igihe cyo kwibuka ivyiza n'iragi yadusigiye. Iri hanga ry'u Burundi, abarundi, yaratwigishije gukunda Imana, turayiyegereza, kandi Imana nayo ibibonye nayo iratwegera, iratwereka inzira, kandi inzira nziza. Araturongora, none yaradushikanye koko aho abarundi twamaze gukundana, turakunda n'igihugu cacu. None rero ivyo vyose nivyo gushimira Imana. Tubiravye koko numweranda, kuko turabona neza yuko Imana yadukorera ibintu itarakorera n'ibindi bihugu, kuko ivyabaye nta kindi gihugu biraba. Aho Imana yo nyene biboneka ko ariyo yari murongoye, haratera igihe Imana iravuga iti ubu rero ngira nkwiyegereze, irategura inzira, iravuga iti kugira ngo uzi wanje uzobanza gutegura igihugu kugira ngo ntubasige ari intano. Imana yarakoze, iramurongora, arasiga Burundi atari intano. Wenyene yasize yeretse abarundi samuragwa, ntaho vyari bwakaboneke muri iki gihugu. Imana yaratabaye Burundi, irabutabara kugira ngo ntihagire injyane zizopfa zigarutse muri iki gihugu. No kuvuga ko Imana twaye ikibanza ca mbere, koko ni Imana y'ukuri, ni Imana yaremye ijuru n'isi, ni irya Mana iriko iratwereka ibitangaza vyinshi amaso yacu atari bwabone. Ntaho twari bwabone umukuru w'igihugu abwira bene gihugu bose ati jewe ndabashikirije samuragwa, nguyu azobabera kirumara, kuko je twaragendanye. Nakanya ko kubaremesha, kuko jewe twarabaye abavukanyi. Nta mugenzi wiwe atari umugenzi wanje, nta muntu ntazi. Aho iwanyu murazi yuko nahaza akatari gake,
na patiri n'icyabona yari umugenzi wiwe, nanjye turabagenzi. Rero nagira ndabaremeshe, Imana yaratuvukanishije, turasangira amagorwa n'amahigwe, twarabanye umwanya muremure, twegeranye, dutekera imitwe hamwe ingene iki gihugu cotera imbere, ingene cokira, twari kumwe turabandanyana gushika havuga ati uyu niwe Samuragwa. None ntimwumva ko Imana ari yamwibiye akabanga iti wewe siga Samuragwa, none twoca twihebura gutega yemwe? Turabe iragi giyewe ivyo yadusigiye, yatubwira ati dusenga dukora, yadusigiye kwiyegereza Imana, adusigira gukunda ibikorwa n'ukunda igihugu cacu. Natwebwe abarundi Imana yarungitse mutima mweranda atuvugiramwo, aravuga ati uyu muntu nimumugire koko imboneza yamaho, kuko yatweretse vyinshi. Nico gituma mbwira abarundi ntitumukurikize imyidogo, kuko yadusigiye iragi ryiza, yadusigiye kwiyegereza Imana. Kandi nobabwiza ukuri, jewe nta na kimwe c'ibanga cy'igihugu atagiye ambwiye, no kuvuga singwa mvyuka ndabona inzira yasiza yinyeretse. Tureme rero ntaco atanyeretse rero, kandi namwe mureme uko yari umuvyeyi wanyu, murumva ko twe turabavukanyi, nanje niko bimeze, muri abavyeyi bacu twese, no kuvuga n'umuvukanyi mu muryango. Uwo yasize Samuragwa murabizi ingene bihora bigenda. Igituma haba Samuragwa mu muryango bavuga bati none ibibazo by'umuryango tuzobibaza nde? Nawe yasize amuberetse. Ntimwicurikire rero ngo muvuge ngo muri intano, oya, ahubwo yasize adukomeje. Yaraturaze kandi ibikorwa nivyo vyonyene bizoturanga yuko koko twari abamukunda. Mu gihe twoca ducika ibinebwe, tuzobiragigiwe turitaye. Kandi rero ico twomenya, murumva yuko yatujabukije hagoye, adukura mu gihugu cari kibi, aracubaka aragira umushinge. None ubu yavuga ati mugira mushike, yaradusigiye ijambo. Murabizi yuko n'Abanyisirayeli bari ku rugendo barasonza, Imana ikabaha amana, bagafungura ikabaha inyama, kugira ngo ntibatere urugendo, ntibahagarike urugendo. None urumva Musa yashengeye ku Mana agira jabuke uruzi rwa Yorodani, no kuvuga yuko natwe hariho uruzi rwa Yorodani tujabutse. Mubimenye yuko rero Musa agira agende, nawe nyene yasize Yosuwa aramubwira ati wewe uzugume ukurikira isezerano ry'Imana. Nanje yari insigiye ati uzugume ku isezerano ry'Imana yasezeraniye u Burundi, ntuzuce hirya no hino. Ariko rero nagira ndababwire, ndabasaba, urugendo twinjiyemwo nago nyene si urugendo rworoshe, ntigworoshe, kuko musomye mu ijambo ry'Imana n'Abanyisirayeli bajabutse Yorodani, Imana ntiyasubiye kubaha mana, barya bakoze. Nihaba rero hariho umuntu no munsi yahora afungura ataco yahaye amaboko atakoze, tumenye ko ubu amana ntazosubira kuboneka, tuzofungura dukoze. Mugabo Imana tuyigumyeko izoduha umugisha. Mwisezerano Imana yasezeraniye abayikunda, ivuga iti nimwanyegera mu nyonga zanje mugakurikiza amasezerano yanje, amategeko ndayabahaye, muzorima mwimbure, ijuru rizokwiyugurura, hanyuma haza imvura, murime mwimbure, mworore, mugire umugisha mu ngo zanyu.